umwe afise ikibazo abwira mugenzi ndafise ikibazo Imana imufasha ngurana iki nzoguha akampa mu mutekano ko avuga ati ni je ni muvyeyi wawe ni wasubiye mu kibanza ca mama nyene wabera mukuru wabo babera na mama nk'umuntu mama yapfuye akiri kwibere tumujana gufata ibintu by'ubuyi ntuze mu mutoyi yewe cyo kije kabaza nakora ibyo nakora hazo ko mu rugo nkakora mu mama yego nateka ntabyo ngo ndi umusore ngo ibiki n'ibyo ngo ubonwenga aza gusoroma hama nkahwata mpwata hama ashaka kuziko nkateka nkaza kuzana inkwi nkateka Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse canke mwiriwe aho muherereye mwese bakunzi ba Narcisse Hope Ministry TV turabaye ikaze muri kino kiganiro cacu kuno munsi kuko ni gihe kirekire mutatubona twari tumaze ibihe birebire tutari hano mutatubona ariko uyu munsi twagarutse kuri micro ndi na Nadia Irambona nagarutse rero hano ndi kumwe n'umupapa mwiza cyane aho tuje kuyaga ku kiganiro kivuga ngo ntukihebe imfuvyi ivamwe umuntu akomeye cyane. Rero kaze mudukurikirane muri kino kiganiro tubaye ikaze kudukurikirana nkuko mutamye muhengeshanya kudukurikirana nuno munsi turabasavye muduhanga amaso cyane mudutize n'amatwi kugira ngo mumvirize ico kiganiro cacu cuno munsi. Hama turahaye mwiriwe umutumire wacu dufise kuno munsi namahoro mumeze neza urashobora kwibwira abakunzi bacu? Ndayisenga Eric mubaha maja hehe mututeye kujyambere hama twashaka kubibariza mufise abavyeyi bose canke muba mwabayeho mufise abavyeyi? Eka mufise umuvyeyi umwe yapfuye. Mufise nde? Mufise papa. Mama yarapfuye. Rero muri kino kiganiro cacu dushaka kugira ngo mudufashe mu kutubwira kungene ubuzima mwaciyemwo muri ubwo buryo igihe mumaze kubura mama mukasigara na papa. Byanyoroheye mbere ko nje nifura muvukana muri bangahe? Turi batandatu. Yego maze mugende ifura rero urumva ntibyanyoroheye kabisa. Papa nawe yanatembera umva byangoye cyane gose. Yaratembera ariko yarabaha karasiyo kandi hari mu ntambara. Yego hari mu ntambara yagiye na potera nyene ushana azana ubundi tabize no mwisagara. Mama yari yapfuye ryari? Yapfuye 97. Okay. Ico gihe rero muri iyo 97 hari intambara y'abana idasanzwe. Intambara. Umva byarangoye cyane gose ndivuga anje ni mukuru. Abo nabo ni batoyi banje. Niruka ndabarondera byo bafungura. Muri abo batoyi bawe hoba harimwe abakobwa? Oya. Okay, barabahungu gusa. Mbo yapfuye. Hore hama none bimaze kugenda uko muri ico gihe ari we wirukanga ari urondera muri wewe igihe mama apfa papa ugaca umubona ari muri ubwo buzima muri wewe wiha ishusho iyihe muri kazoza kubwa batoyi bawe? Nambaga nta uriho nta uhari. Kumba tumba ngo ariho utamubona imyaka nkinga yose irahera. Ayo kumubona mukanyuma ko ene nambaraheze ibyo bundi mbere tumusanze. Hama amaze kuza mwebwe nk'abana mwamwakiriye gute mu buzima mwabigendeje gute? Mwaramunezererewe canke waciye umuco mitakana ati kubona waradutaye? Yega ntiyaduze. Ntiyaduze tumenye twabere gutuma. Ico gihe mwari ruguru? Yego. Mwamenye gute none ko yaje? Ntiyaduze ruguru. Oya twamanutse inibujuma uje gupagasa. Yego tuba ngo papa wanyu abahanana basi ari abantu babarangira haye. Ndaba dwatora uko ako naho ntitwahabaye kuko
azi ko bana mukaso yuko ntihabinezererwa papa yaciye azana uwundi mugore ariwe uwundi. mama muto mukaso mukazo hama mugabo wumva uwo muka papa ntimwigeze mumubona canke nimwagiye no kumutemberera basi mumuramutse muka papa arahari turamubona mwaragiye no kumuramutsa arabakira neza ntamishima mbe oya kandi umva ico gihe mutwa azi ko umusore none mwebwe amaze gutubona aracyatamaza gucaba ibana nayo yarampenze yazi nende umusore kumbe yari umugabo none bajya muvukana ubu bose baracari muhira kuko nawe ndabona ubu ico gihe ngira ni wari bwabo mu papa mugabo ndabona kuri mu papa oya bose bari ino muga kandi barazanye abagore barazanye n'abafasha kugira ngo bashobore kuba bo bafasha yego babiri baza abafasha none wewe nk'umwana mukuru wafashije barya abana batoyi bawe muri iki gihe igihe ubonye ko bose wabafashije ico gihe hari hamaze kugira mariage bangahe hari hafise abadamu bangahe mwavukana ico gihe mama bari bakiri bato ya gose batoyi gose none muri iki gihe nyene turimo wowe umaze kubona bose barazanye abagore bafise ababafasha wumva gute ari wowe wabafashije bari batoya wowe wiyumva gute nukuri je nimba neza nabone kabisa barashima kandi baranyuba kuja ndi mukuru wabo baranyuba kabisa aho uciye bavuga ati bakurisha turamukana neza tuvuga neza yego ntangwaye nimwe umwe afise ikibazo abwira mugenzi ndamufise ikibazo Imana imufasha ngurana iki nzoguha akampa mu mutekano ko avuga ati ni jeni muvyeyi wawe ni wasubiye mu kibanza ca mama nyene babera mukuru wabo babera na mama nk'umuntu mama yapfuye akiri kwibere tumujana gufata ibintu by'ubuyi ntuzeye mu mutoyi ahantu majya neza mutoyi hagire murinde mbere muri bugendana okay ushika naho akura n'amashuri ariga araheza umuntu arashima bati navana mwitaho meyitahoje na cyane none twashaka rero dusabe ugire ico ubwiye nk'abakunzi bacu ariko baradukurikirana abandi b'imfuvyi kugira ngo ugire akajambo babwiye naho ryo barimwe canke 10 uyafise nk'impanuro ushobora kubatekerera kuko impamvu nari nakubajira ati wari ufise abakobwa muvukana wari kugira ngo menye ko twebwe abakobwa rimwe na rimwe tubuza abavyeyi turagorana hariho nyene utuntu tumwe dusha ducaka gucamwe inzira kugira ngo twironderere niyo mpamvu nari namanje kukwaza kijya kibazo ariko ko atarimwo dufashe rero uturemeshe by'ukuri utubwire canke impanuro ni bibiri dushaka impanuro no kuturemesha kugira ngo dushobore kugira ikintu je no hanura nk'abandi jewe ico gihe kabisa nakora ibyo nakora nkaza ko mu rugo nkakora nk'umumama yego nateka ntabyo ngo ndi umusore ngo ibiki n'ibyo ngo bontwenga nkaza gusoroma hama nkahwata mpwata hama nkashaka kuziko nkateka nkaza guza n'inkwi nkateka kandi naco wabaye waremera ukavumbagara mugabo kugira ngo batoyi bawe nyene yego nabona bakamfasha ngabo ariko je naguma ni kuziko yana ibyo bafungura rero basi ntabyo ngo bontwenga oya kandi byagenze neza n'uyu munsi umwe brava namwe agenda guhangayika mu gisagara agira umutekano n'undi uko nyene abadugana twese rero nukuri n'ubu twayeho neza tubayeho nundi abibona nyene ko nundi abibona nyene ko uri mu papa turubahana kabisa rero wewe uvuga ati
abana b'imfuvyi niba hariho batoyi banyu nimwubahane mukundane umukuru abone ko mutoyi nyene niba atamuvyeyi afise atamama afise amucire bugufa mubere mama niba ari mukuru ni okay niba atavomye mutoyi wawe voma nimba ari kuja kurima fata isuku ugende kurima kubw'inyungu za mutoyi wawe nturabe ngo ntagiye oya yego wewe umubere mama mubere mu gishingo kabisa neza nuko murakoze cyane muramugize neza yego by'ukuri utuyagishije neza cyane uratubwiye ngo nk'impanuro nanje ndamushigikire mu kumushigikira mvuge ngo yatubwiye ngo igihe mama we yarapfuye batoyi biwe yarabafashe neza arabakurikirana ku buryo ubu bamuha agaciro bamwubaha uko ataravyiteze nawe ubwiwe yaremera akavumbagara kubwa batoyi biwe akemera akavoma agacafuka hama akaja gushirako za stile ziwe yamanje gufasha batoyi biwe nawe uri kuradukurikirana ukaba waciye muri ubwo buzima busa nk'ubwo urashobora kuba warabuciyemwo canke warabonye uwundi mugenzawe ariko arabucamwo ariko agafata nabi batoyi biwe ntiyumvire kuba yobafasha ntiyumvire kuba yovoma ahubwo akabaturubika nyabuna maho ukunda batoyi bawe ubafashe ubabere umuvyeyi mwarabuze mama by'ukuri ubaremeshe ubabe hafi kuko nivyo vyiza nivyo bizotuma uba umurya mutoyi wawe canke wowe ubwawe ugira agaciro ukaba mwukomeye kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ntaho yigeze itererana umuntu uwayo rero ni nawe ntutererane batoyi bawe babe hafi ubaremeshe ushirize kubafasha Imana nayo izobashigikira mukundane mwitaneho nkuko umutumire wacu kuno munsi abitubariye turabashimiye kandi bimwe bivuye ku mutima turabashimiye kandi murakoze cyane kuba mwemeye mukatubwira ubuzima mwaciyemo ndetse n'impanuro mukazishishako mukazihereza abakunzi ba Trasis Hope Ministry TV ego mwakoze kudushikiriza ubuzima mwaciyemwo no kuduha impanuro zidufasha imitima yacu turasubiye kubashimira ubugira kandi kuba mwemeye kudukurikirana turabahaye kaze kandi no kushikara mudukurikirana murushirize kutuba hafi mudukurikirana uri TV yacu ya Trasis Hope Ministry TV turabashimiye ntimwibagire kugira subscribe na partage ku bandi ndetse na kakabor kugira ngo birushirize kwamamara hose murakoze mwakoze kudukurikirana ciao ciao Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen